ndabaramukije kaze muri kino kiganiro c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Muri kino kiganiro turagaruka ku nteguro y'ibwirizwa rijanye n'amasezerano hagati y'u Burundi n'ikigega mpuzamakungu IDA ajanye n'ingabire y'amafaranga azokora mu mugambi ujanye no kurwanya itituka ry'isi hamwe no gukingira ibidukikije. Turagaruka kandi ku birori vyo kugurura isabukuru y'imico kama y'ikinyafrika yari yateguwe na Fondation Face and Work. Iryo sabukuru rikaba ryuguruwe icese na nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Nkaba ndabahaye ikaze. Ku munsi wa mbere igenekerezo rya 16 Myandagaro uyu mwaka wa 2021 inama nshingamateka yarakoranye mu ngoro y'amakoraniro kugira bige bongere bemeze integuro y'ibwirizwa rijanye n'amasezerano hagati ya leta y'u Burundi n'ikigega mpuzamakungu IDA ajanye n'ingabire y'amafaranga yiyongera ko yarasanzwe ari karakora mu mugambi ujanye no kurwanya itituka ry'isi hamwe no gukingira ibidukikije. Umushikiranganji Deogide Rurema ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi akaba ari we yari yarungitswe na leta kugira asigurira abashingamateka ibijanye n'iyo nteguro y'ibwirizwa. Nk'uko yabimenyesheje iyo ngabire ingana n'imiliyoni 6 z'amadolari y'abanyamerika. Mu gihe uwo mugambi wari usanzwe ukorera mu makomine ya Buhinyuza, Imuyinga hamwe na Isare muri Bujumbura hamwe rero no mu mashamba cimeza amwe iyo ngabire ije gufasha kugira ngo uwo mugambi ukorere no muri komine ya Matongo iri mu ntara ya Kayanza. Muti none aje gukora iki? Harabaye umwirimburo hamwe nabo muri Banki Mondiale aho byagaragaye neza ko ishamba rya Kibira lititaweho mu mugambi wa mbere na cyane ku matongo yegereye ico Kibira, kandi ko abenegihugu bashobora kubibyazamo umusaruro muri bya bikorwa twita mu kinofunofu activité génératrice de revenu nko korora inzuki no kurima cyane ibiterwa biza bikingira ibidukikije. Naha rero kandi babonye ko amatongo menshi ari ku nkengera y'ikiyaga Kibira mu ntara ya Kayanza hamwe na Bubanza. Biboneka yuko muri Bubanza hariho umugambi wa FIDA uri kurahakorera, hanyuma dushima rero yuko hoba ukuzuzanya kw'imigambi. Naha baciye batora ikomine ya Matongo mu misozi igera ku 8 kugira ngo bazohagwirize na cyane ca giterwa c'amabungo hamwe n'ubworozi bw'amafi. Uyu mugambi nyezina mwumvise ko watanguye muri 2018 ukaba ari guheza muri 2023, ariko ko kubera aya mahera y'inyongera uzocubandanya gushika muri 2024. Uwo mugambi murabizi twarabisiguye ushimikiye cyane ucimikobeko hamwe no kugira amaterase imwe bita kurima ahashashe, ariko murumva ko harimo no gukingira ibidukikije. No gufasha ingene amatongo yotunganwa neza mu kuyakingira, nabivuze no kugira imikobeko. Nibwo ubwo buryo bwa mbere bwari bugenewe, ariko murumva yuko harimo n'ibintu byo gukingira ibidukikije na cyane kubyaza umusaruro aha ku nkengera y'ibiyaga, gutyo abenegihugu bashobore guhungukira. Akarusho cyangwa akamaro k'uyu mugambi murumva n'ibikorwa bizokorerwa mu benegihugu, amahera akazokwinjira mu benegihugu, kandi murumva yuko harimo no gukingira ibidukikije. Nyeniteka
twazanye integuro rero kugira ngo aya mahera aje yiyongera ku yandi yari asanzweho akoreshwe ku neza y'abenegihugu n'ibidukikije. Murakoze. Umukuru w'umugwi w'amaho ujejwe ivy'ubutunzi amaze gushikiriza icegeranyo, banyakubahwa abashinga amateka baragize ico bashikiriza. Nyeniteka umukuru w'inama nshinga amateka yarabajije umushikiranganje icokorwa kugira ngo amasezerano nk'ayo aje arasinywa vuba vuba, kuko kenshi usanga asinywa atevye. Aho musinyari amakontra nawe n'abandi urabona ko bisatiye, urabona ko za none objection zose zifatiye. Mwebwe yifuza ko iki mwebwe mubona byogenda kugira ngo binyate, kuko natwe turi mu iterambere nyako tugiye tubana dukora neza, bazoza badusubiza inyuma turindira kandi natwe ari ibikorwa tuba dushaka ko bigenda bikorerwa ku gihe, kuko natwe mu bintu by'uburimyi turaba umwanya. None mwebwe mubona ico kugira ngo bigende neza kugira binyate hokorwa iki? Twebwe turongoye nako duserukiye abadutoye twokora iki? Rekomandasiyo canke inyishu twotora niyihe kugira ngo ari byo duhindura mu dupropose twumve ko ivyoshoboka bikorwe, noneho aya makontra z'abasinye aje agenda basinye vuba vuba, hanyuma n'ibikorwa bigende biba vuba vuba, hanyuma n'amarealisation aje agenda yiyongera. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka nawe yasavye umushikiranganje ko boje baratanga intumbero kugira ngo imigambi nk'iyo mu gihe irangiye igumi kurikiranwa. Nagira nkaho mwahereye Nyeniteka mu nkundire naje mbanze nkeza umushikiranganje ajeje ibidukikije uburimyi n'ubworozi kuri iyi nteguro yazanye, cane ko nkuko yabishikirije mu mvo n'imvano nkuko duhejeje no kuvyumva, biboneka ko uyu mugambi uzofasha canke warusanzwe uri kuranafasha mu gukingira ibidukikije mu ntumbero yo kugwiza umwimbu mu gihugu cacu. Iki ni ikintu ciza cane kuko tubona ko bija muri priorite za leta yacu. Ariko nagira nsabe nyakubahwa mushikiranganje, twarabivuganye ariko nashimye kubigarukako ko mwotanga strategy canke intumbero yotuma imigambi nk'iyi mu gihe irangiye haba uburyo bw'ingene iguma ikurikirwa n'abakozi bo mu bushikiranganje canke abandi musanzwe mukorana, kugira ngo habe ico twita pérennisation des acquis. Ibi Nyeniteka murongoye inama nshinga amateka nashimye kubivuga kuko twari twabivuganye n'umushikiranganje muri aka karuhuko tuherukamwo. Twaragiye mu ntara ya Mwaro ahari centre Nesseur yo ku mutumba Ruyange, ngira ndabivuze neza, abashinga amateka batowe mu ntara ya Mwaro ntibahava bampaririza ko twari kumwe bamwe dusanga hariho inyubako nyinshi zakoreshwa umugambi wa projet Mugamba Nord ukihari, ariko izo nyubako no munsi n'ishamba gusa. Baratubwiye ko hari inka nyinshi, uno munsi twasanze hasigaye inka zidashika na 200. Dusanga umengo n'ikintu ukiravye gikomeye mugabo gisa n'icahebwe. Ndashimira umushikiranganje kuko ariyo turi muri ya ntumbero yo gukurikirana ibikorwa leta ikora. Twaciye tuvugana, aravuga yuko biri mu migambi y'ubushikiranganje bwo gusubiramwo kijya kigo kugira irya centre Nesseur isubira igira icifashije abenegihugu. Nkavuga nti akaryo nkaka kabaruko nkuko nabishikirije imbere, kuko muraba ko mugira ama strategy atuma imigambi nk'iyi heze igihugu cacu kiguma kidatakaza ivyari vyaravuyemo.
nagira mpereze nyene iteka aho mwari muhereje. Uyu mugambi wari usanzwe uri kurakorerwa mu ntara ya mu ikomine ya Buhinyuza mu ntara ya Muyinga. Abadutoye bagiye babidutuma kenshi, abashinga amateka bavuka mu ntara ya Muyinga barabizi, bagiye badutuma batubwira bati turabona umugambi mugabo ntitubone biriko biravamo kubera ya matodo tekesma muhejeje kuvuga kandi twabonye umugwi wamaho watweretse ko ari hasi. Twagiye tubivugana n'ubusanzwe akurikirana uyu mugambi kandi turamushimira kuko yadusiguriye atubwira ati twebwe aho tugeza nk'abarundi ngibi biriko birakogwa ariko ibituma tuguma hasi nuko hari ivyo novuga abahinga barindira ko bava hanze, hanyuma kubera ikikiza ca coronavirus bigatuma rero ibintu bicererwa. Ariho narimfatiye aho nyene iteka yarahereje kugira ngo nyakubahwa mushikiranganje n'aba basanzwe bajeje umugambi murabe muvugane n'aba baduhaye amahera ntibayaduhe kugira acereze ibikorwa, ahubwo bayaduhe nabo nyene bashobora kubona ko igihugu bariko barafasha, umwene gihugu ariko arafashwa, ibintu biriko biragenda binyaruka kuko turi mu iterambere nk'uko babivuze ntitwoguma dukwega amaguru. Murakoze nyene iteka, ivyo nivyo nashaka gushikiriza. Umushinga amateka Agathon Rwasa nawe yasabye ko hoshigwa inguvu nyinshi mu gukingira amashamba cimeza cane cane ishamba rya Rukoko. Umushikiranganje yashikirije yavuze apropos y'ikibira, la restauration de l'environnement ndibaza yuko suppose énormément problème muri kino gihugu, kandi leta irakwiye gufata ingingo by'ukuri kuko uravye nk'ikibira irevre hano muravuga yuko vous intéressez à la population environnante, mugabe indani mu kibira il y a des gens qui ont des exploitations z'amahegitari amajana n'amajana. Or ikibira nico cyagomba kutubera nka reserve y'amazi kuko ujya cya kibira tugihovye sinzi ko imvura yozobandanyirwa nkuko yamyegwa mu Burundi bwacu. Nayo umushinga amateka Asani Nduwimana ati abarongo iyo migambi bari bakwiye kuja baratanga ivyegeranyo vy'ivyo baba baranguye mu makomine bakoreramwo. Hamanagomba mbaze umushikiranganje yuko mu maraporo babashikiriza y'amarealisation aba yarabaye iyo bikorwa yuko haraga kopi bashira mu komine baba bakoreyemo uko nabo nyene usanga babikenera kuko ni nabo bavyevaliwa hafi na hafi. Mbazere yuko basigaye agakopi mbere yuko bashira ikopi nuko haba hariyo bwa mbere document ya projet naho nyene, kandi mbaze yuko muri komine haba hariyo document ivugiye projet kuko iyo bishitse ko baraba yuko nabo ivyo bariko barabakorera yuko babikoze neza bafise document bisunga. Hanyuma jendi wo muri komine Buhinyuza mucamake numvishije ingorane kuno ivyagiye biragenda kugira ngo ibintu bimwe bigende neza canke ibindi bigende neza, ariko rero nk'inkebuzo gatoye je nagomba ngire kwibika amafaranga aza araya leta kandi tukaba tubona yuko yogira akamaro bene gihugu. Nagomba nsabe baze bari banda cyane ku marealisation kuri tere kuko nkibi ije nabonye umenga ahanini bibanze kuri service ya resources zimene no kwiyekipa gusa kubajanye kubatireza gukurikirana projet ibintu vy'imiduga myiza bagiramo, ugasanga ni ibintu byafashe amahera menshi cyane gose gusumba ivyo bagiye gukorera kuri tere. Yego je kandi narumvishije yuko no muri komine usanga bidoga ko ubuherutse baba baragiye kwiyevali wabo nyene muri komine jewe aho ninuvise ko bambwiye ati twebwe batubajije ati moduha amanota ngahe ivyo tumaze gukora ngaha, barambwiye ko babahaye amanota 3 ku 10. Kuri ivyo bibazo umushikiranganje Deogide Rurema yaratanze umuco. N'amashinga amateka yabaza akenewe iki
dufatiye kuri ibyo ni iki icambere mu dufasha yuko haba umugwi w'abahinga bavuye hanze bakaza basanga abo mu bushikiranganji nabo n'abahinga kenshi bize bimwe, baba ari abagoronome, baraba ari abaekonomisite, baba ari abantu bize iby'ihindagurika ry'ikirere. None abo bakozi dufise bize mu mayuniversite amwe basangiye bafise amadiploma amwe baronka umutwe urengeje kuko bafise iryo zina ry'ubukonsulta cyangwa bakoresha iyo mpamyabushobozi. Arono twavuze tuti modufasha aba barundi barazi ubwenge bari mu bushikiranganje bakorane nabo bafatwe kumwe, mugabo abo mu bushikiranganje ntibabe imperekeza. Nigeze kujajura turi mu bintu byo kurondera abakozi, baranka umukozi w'umurundi umwe, baranavuga yuko yoba yaravunitse kuko afise inkovu. Naciye telefona Washington, wewe wicaye Washington, uwo mukozi nta n'uwuzi, umenya gute ko afise inkovu utamubonye atambaye impuzu? Bivuga iki? Harimo ibintu by'amaspekulation. Nibi rero nshasaba mudufashe uko kuntu amahera ahabwa igihugu bakavuga ngo nayo igihugu, mugabo muyakoresha igihugu ntikigira ububasha non objection y'ukurokita abakozi, non objection yo gukora amasoko y'ingene ayo mahera akoreshwa. Ni kuki leta y'u Burundi nayo itagira ico ibivuze ko ivyo tukama tugengwa n'amategeko gusa yabatanze amahera? Naha dusaba rero yuko na leta y'u Burundi haba mu gushiraho abakozi, haba mu kugira amasoko, mu gutegekanya ibikorwa bizokorwa n'amahera azobikora, nayo yogira ici bivuze ko ikagira ntibe nayo nk'uko ari ukubiraba gusa. Non objection leta y'u Burundi kenshi ntigira ici bivuze ko kuko ava ku batanze amahera. Ivyo bintu bibiri bikosowe ngira ngo kandi bitegerezwa, kuko iyo turiko turajubu twese turi mu iterambere kandi turyumva kumwe. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yego twaraganiriye ni vya bindi twavuga, none ko abaje nabo nyene rega n'umwuga baba bashaka guca amahera. Iyo migambi twasanze harabo tubaza tuti mbega mwebwe mwarize iby'iterambere cyangwa mushaka gusubiza inyuma iterambere, mwagiye mubigarukako. Hariho no nigeze kubwira mbega umuntu yoguha inkono irimwo ibifungurwa akayigutereka imbere, mugabo akakubuza kuyikoramo, ibyo bifungurwa birahava sinovuga kuborari biragasha, naco bikumarira. Nukuvuga ni kwa kwicisha umunoho umuntu. Nibi rero by'aya maproje nuko bimeze, ariko nababwiye twaragize umwirimburo ku myaka 10, twarabonye ingena amaproje yubakwa, amaproje namwe bagahindura amajambo, bagahindura niyo bikorerwa. Nico gituma ubu kuva ubu ubushikiranganje turongoye nta numwe aza kutubwira aho proje izokorerwa, asanga twayimuteguriye cyangwa tukamubwira tuti muri iyi proje twifuza ibi nibi mu myaka 5, mu myaka 7, mugabo turakeneye ko mu myaka 10 cyangwa 15 proje yaraheze
tuguma tubona akamaro uwo mugambi wagiriye abenegihugu kandi wagiriye n'igihugu. Ni urugamba rero, iterambere kandi n'urugamba kasi benshi bakunda ko umuntu atera imbere. Ibi rero turiko turabikora kandi turiko turabyumvisha. FIDA yarabitwemereye, FAO yarabitwemereye, la banque BAD yarabitwemereye. Ubu hasigaye yuko na Banki Mondiale tubibumvisha kugira ngo tubereke yuko turi magiriranire mu guteza imbere iki gihugu cacu. Mugabo atawoza adusumbya kumenya ibyo dukeneye twebwe nk'abari mu gihugu. Naha rero mwabonye hariya kiriya kigo carimwo inka, mugabo umugambi uheze inka zikagenda zigabanuka. Nagomba kubaremesha ko ubu dufise imigambi muri kijya gitabo, dutegerezwa kubona imirima y'akarorero mu ntara, mu makomine no ku mitumba. Ari naco gituma twavuze tuti ubu ahari itongo hose harimwe, kugira ngo dutere intege abatari kumva kikamo. Twavuze tuti uzorima muri aka gatasi amahegitari 2 n'ayarenga akavuga ko atafise uburyo, tuzomugopesha ifumbire n'imbuto. N'ubworozi n'ubu dukeneye yuko mu ntara batwereka ibigo by'ubworozi, ku mitumba ibigo by'ubworozi, hariya ku misozi naho nyene hakaba ibigo by'ubworozi, aborozi bakarorera ku nka, ku nkoko no ku ngurube. Aha rero hari ibigo bizoshigwaho na leta, hari ibigo bizoshigwaho n'abikorera utwabo, hari ibigo bizoshigwaho n'indongozi. Namwegero banyakubahwa bashinga amateka, ndabatumiriye ntimuzosange mwasizwe n'abenegihugu muserukira. Murabe namwe yuko hariya ku mutumbi y'umwe wese avuka ashobora kuhashira cyangwa agakorana n'ikoperative cyangwa n'abenegihugu akahashira n'inkoko ku mutumba. Nibaza nka mwebwe gushiraho inkoko 500 si ikintu kiruhije, gushiraho ingurube 10 si ikintu kiruhije. Inka muvuga ngo ziragoye, ariko ubishoboye nawe ashireho iraro ry'inka. Ndabakengurukiye kuko ndazi benshi hariho abamaze kubitangura, ariko no kubibutsa gusa. None rero kijya kigo twaremeye yuko kizoba centre Nesser y'akarorero mu yandi masantre Nesser turiko turashiraho, kandi Imana tugiye imbere turiko turarondera uburyo bwo kubikora. Mugabo wo kumva ashaka kuhashira ubworozi, twaramaze kuhafata, tuzobereka ibindi bigo mushobora kororeramo. Bamaze kuyica ijya nino hamwe no kwiga impinyanyuro z'umugwi w'amaho ujejwe ivy'ubutunzi, abashinga amateka bakaba baciye bemeza iyo nteguro y'ibwirizwa 100%. Mu gice cya kabiri cya kino kiganiro tugaruke ku isabukuru ry'imico kama y'ikinyafrika ryabereye ku ibarabara ryitiriwe ukwikukira kuva ku igenekerezo rya 12 gushika ku rya 15 Myandagaro uyu mwaka w'2021. Iryo sabukuru ryateguwe na Fondation Fashion Week rikaba ryuguruwe icese na nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe, umukuru w'inama nshinga amateka. Nkuko vyamenyeshejwe n'umupfasoni Ariane Kigeme arongoye Fondation Fashion Week, iryo sabukuru nakaryo ku banyafrika ko guha agaciro imico kama yabo. Ibihugu 12 bikaba ari byo vyitavye iyo sabukuru, yaranzwa hanini n'abari ko barahanisha ibiranga ibihugu vyabo, intambo, ivyo bafungura, ivyese eka mbere n'inyigisho zaratanzwe cyane cyane kugwaruka. Abanyakubaho mwese mu cyubahiro ciwe tugiriye Kristo.
uyu mugoroba nko ku munsi wa gatanu niwo munsi turamutse twuguruye icese ino sabukuru iraba iby'imico kama n'akaranga k'abanyafrika. Turi n'umunezero mwinshi cyane wo kubana namwe muri uno mugoroba, kuri uno muhingamo, duteramanye twibukanya imico n'akaranga bya Afurika, twibukanya imico n'akaranga byaranze basokuru na basokuruza, tubyibukanya kugira ngo dusubire kuvyibutsa ugwaruka, dusubire kuvyibutsa ugwaruka rwacu nabwo bazovyibutse abuzukuru n'abuzukuruza. Iyi sabukuru ryatanguye ejo ahise ku munsi wa kane niyo twatanguye. Abashoboye gufatanya natwe mu gatondo mwarumvise ikiganiro cyabaye cerekeye abavyeyi, ikiganiro cyabaye kivuga ku bijanye n'imico kama, indero kavukire, imico kama hamwe no kuba umuvyeyi w'akarorero. Mwarumvise ibyo twayaze byaraciye ku bimenyeshamakuru bitandukanye no kubimenya amakuru ngurukana bumenyi. Mwarumvise aho ugaruka rwacu rugwaye, mwarumvise aho bafise ibibazo, mwarumvise n'ibyo bashimira abavyeyi cyangwa abavyeyi bashimira ugwaruka kandi nabwo twaraganiye ku mugoroba ujya munsi nyene ku wa kane, nabo barafise ibyo bavuze abavyeyi, ibyo babaneguye n'ibyo babashimiye. Sinda kubigaruka ko rero bashoboye gukurikirana ivyo biganiro, barashoboye kubitegera ico bikoze ivyo biganiro. N'ubundi zoza tubibandanye no mu zindi ntara kugira ngo dushobore kubandanya tuyaga ku mico kama no ku karanga keza twokwigisha abana bacu, uko batamenya akaranga k'u Burundi ntibazomenya ico baharanira, ntibazomenya ingene bagwanira igihugu, ntibazovamo indongozi nziza, eka ntibazovamo ico arico cose coharanira igihugu. Ahubwo twabava tuvuga ngo dufise igihugu mbwa tugasanga bakibatse cabaciye mu myanya y'intoki kuko bagiye guhurumbira ibigezweho. Kuri uno muhingamo kandi twirwanye n'ugwaruka bahurikiye bafise imigambi cyangwa amashirahamwe yo kwiteza imbere. Twaganiriye, twagize n'Imana dutega iteka n'abakuru babo bafise ubumenyi bwinshi mu bijanye no kwiteza imbere, babaganiriye bumvise ibyo bagona. Rero ugwaruka twari kumwe ngaha batahuye yuko abo babona bari imbere, kumwe umugani w'ikirundi bivuga uti izo zibika zaramagi. Batahuye yuko umwe wese agize inguvu atobora icyo ashikako, ariko byose kazoza kabo kari mu minwe yabo, kandi yuko ugize inguvu Imana iramuhezagira ibyo ariko arakora bikagenda neza. Nayo kubw'umushikiranganji Ezekiel Nibigira ajejwe iby'imico kama, abateguye iryo sabukuru nabo gutera intege kuko ritera iteka igihugu. Aho agashimira Fondation Faith in Work yashoboye gutunganya igikorwa nk'ico mu mwanya muto imaze ishinzwe. Kandi nshimire ni nyene iteka nyene umutambukanyi wanyu, tumushimire cyane. Mu by'ukuri ni igitangaza. Iri shirahamwe riri mu mashirahamwe amaze igihe gito atanguye. Ndavyibuka turiko turavugana ku bijanye n'iyi fondation, warabona muri we afise igisharara gikomeye. None nimurabe mu kiringo gito cyane barashoboye gutunganya ibikorwa nk'ibi byateguwe mu buryo budasanzwe. Mbere umuntu yohava yumvira yuko atari na exposition yo ku rwego rw'igihugu gusa. Muravye ingene byatunganijwe umengo ni bimwe bihora bikorwa mu karere ka East Africa. Munyemerere tubakomera amashimeshi cyane. Mwijambo yashikirije nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka, na wene yabanje gukeza abatunganije iryo sabukuru. Ati birahimbaye iyo abanyafrika bahaye agaciro akaranga kabo. Ati biboneka ko bariko barakabura ubwenge n'ingabirano byabo, nkuko nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza yari yabishikirije ati ubwenge bw'abarundi buriko buragaruka. Iri shirahamwe fondation yashoboye gutunganya bino bikorwa, rikaba ryariyumviriye
no kuri bene wacu bo mu bindi bihugu vya Afurika, nk'uko umushikiranganji aje gufata ijambo aje kurivumera. Nukuri n'iryo gushimira, n'iryo gukengurukira, kandi n'iryo gushigikira. Buriya nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere kidahagaze, kidashize imbere imico kama yaco. Numvise ni Buraya muri Union Européenne bavuga yuko hariho imico yabo, iyo mico yabo akaba ariyo Union Européenne ihagazeko. Bica bivuga rero yuko nabo kugira ngo bige ingene biteza imbere, iyo mico kama niyo bahagararako. Bikaba nkako rero na hano iwacu no mu bindi bihugu vya Afurika, murazi ko imico kama tuyitsimbataye ko cane. Uno munsi rero kabaye akaryo ko kugira ngo twiyibutse ko imico kama ari ryo soko ry'iterambere ry'ibihugu vyose, ari ryo soko ry'iterambere y'urwaruka, ari ryo soko ry'iterambere y'indero, ari ryo soko ry'iterambere y'ukubaho kwacu. Aha rero nguko twari twabivuze, iki gikorwa nivyo koko tucishimire cane, tugishimagize. Mukanya naciye hano bariko baranyereka bantembereza kugira ngo turantire ijisho, nabo twaherekeranije twabonye koko ikintu jewe camimbaye. Icyamimbaye cyane nico umuntu yokwita mu gifaransa l'éclosion de la conscience y'abarundi n'abanyafrika, éveil de la conscience. Twabonye ko ibiriko birakorwa ubonamwo ugushaka, ubonamwo intambwe y'ukuguruka mu mitwe. Nyakwigendera sogokuru wacu yari yaratubwiye ati ubwenge bw'abarundi burazutse, aho bwari bwaranyegejwe bugiye kongera kugaragara, none biriko biraboneka. S'abarundi gusa n'abanyafrika nabo nuko wumvise muri Afrika ibiriko birakorwa hirya no hino, nukuri birahimbaye, haba mu tugenegene, haba mu bintu bakora by'amahinguriro, ubuhinga, ubumenyi. Umuntu arumva ko turiko twahagurutse koko. Muri ivyo birori kakaba kabaye n'akaryo kuri nyeniteka ko kugendera ahari ko habera ihayanyishwa ry'ibiranga ibihugu vyari vyitavye iryo sabukuru. Aha hakaba ari naho dusozerereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho ubutaha.